jewe ndi umukozi muto asanzwe mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'iterambere mu gihugu. Murazi ko nyakwigendera nyene ishobora Petero Nkurunziza yahoze arongoye kino gihugu yaje gutwara igihugu cahora mu ntambara. Igihugu cahora mu ntambara murabizi hari yaciye imyaka itari mike igihugu kiri mu ntambara. Rero igihugu kiri mu ntambara n'imigenderanire ntabari sikirenga gose. Ariko uko byagiye biragenda uko amahoro n'umutekano byagiye biratsambetara mu gihugu. Igihugu cyarasubiye kirashingiza icumu mu makungu. Ego amakungu arasubira aratwizigira murazi ko Ego TV umunezero wacu kuri twese. Turi ku itariki 9 ukwezi kwa gatandatu noneho umwaka nyene wa 2025 ariko kandi tukaba no mu gisagara ca Gitega muri capitale politique aho ata murundi canke umurundi kazi atazi iyi tariki ico izokwama itwibutsa. Noneho dusanzwe twahuriye n'abatandukanye abashefu batandukanye abajejwe amabanga atandukanye noneho mu kibanza ciza cashinguwemwo sokuru wacu noneho umuhisi twabuze dukunda cyane noneho azokwama ari uw'icitegererezo ku barundi n'abarundi kazi nyene icubahiro umukuru w'igihugu noneho Petero Nkurunziza. Ariko kandi nkabibutsa ko umusatirizi mbanashitse mu kibanza nyizina kugira ngo turabe uko ibirori biza kugenda. Mukibuka ko mutumire twadufise mu kanya atubwiye bitatu nyamukuru muri vyishi noneho nyakwigendera yasize akoze noneho anatubwira n'ibindi vyinshi cyane yagiye arakora aho nkuko mwabikurikiranye yagiye arabica ku mayangi. Ariko kandi nkagaruka mvuga ati much respect you udukurikirana noneho nkanakubwira ko mu kanya tugira tubereke ibirori uko biza kugenda byose vyuno musa. Mubona yuko abantu bamaze kuza hakiri kare nkakwibutsa ko twahashitse isaha imwe zicuzura neza ariko twahasanze abantu batari bake bamaze gushika muri kino kibanza nyezina hari anye nkanababwira ko mu kanya cyane ibirori bica bitangura kugira ngo tubereke uko umugigwa wose uza kugenda uba. Reka ndakwifurizi noneho kubana nanje kuri Ego TV. Turi mu gisagara ca Gitega muri capitale politique aho umuhisi noneho se barundi sokuru wacu aho yashinguwe mu kibanza citeka. Ariko kandi reka tubaramutse niteka ntangere mumeze neza. Yego n'amahoro turashima. Yakoze ibyiza byinshi cyane ariko nkamwe kumbure mu mwibukira kuki. Yego murakoze cyane kuno munsi uri hejuru aho twibukanya kwigendera President Petero Nkurunziza yarongoye kino gihugu cy'u Burundi. Turamwibuka kuko no muntu yakoze ibidasanzwe muri kino gihugu, nimboneza koko yarabaye imboneza muri kino gihugu. Ikintu nyamukuru tumushimira kandi ndamwibukira ko yarunze ubumwe mu Barundi, yaje gutwara kino gihugu kiri mu njyane z'amacakubiri. Murazi ko hari hahitiye intambara hagati y'abarundi, araza arashika arunga ubumwe mu Barundi. Ibibazo by'abahutu n'abatutsi jewe novuga ko dusa n'abavyibagiye. Yego ikindi tumwibukira ko yari umuntu w'impuhwe nyinshi, yari umuntu yakunda gusenga kuko ibikorwa vyiwe byose yabiragiza Imana, yamashira Imana imbere. Abarundi n'ukuri yaratwigishije gusenga, kwizigira Imana, gukunda aboro, gukunda abantu bato bato. Ariko igisumbije ibyo byose rero no gukunda igihugu. Murazi ko bamwise n'imboneza yo gukunda igihugu koko twarabibonye kuko ivyo yakora byose ivyo yashira imbere byose yashira imbere ineza y'igihugu akatwigisha. Ndibuka ibiganiro byinshi, ndibuka amakoraniro menshi yagenda agirisha indongozi kugira aduhimirize kwitwararika no gukunda igihugu n'abene gihugu bacu.
noneho nyakwigendera nyenicubahiro umuhisi nyenicubahiro Petero Nkurunziza ari umwe noneho yatanguje amasengesho kuvuga ati dusengere igihugu cyacu cy'u Burundi mbega kijya kintu nkamwe mubona kugeza ubu turi muri 2025 ni kihe kintu noneho kigenda kirazana kugira ngo tubone yuko nyakwigendera yadusigira giye Ego ikintu cy'amasengesho niwe yagitanguje nivyo kandi turabikenguruka cyane mbere dushimira n'abarongozi bubu nyine icubahiro Evariste Ndayishimiye kubona yarabandanije atunganya ivyo bikorane nkuko uwari imbere yiwe yabiri yabitunganije kandi gusenga ni ikintu ciza cyane murazi ko ivyo dukora byose ivyo tubamo byose tubishobozwa n'Imana iki gihugu nitwereka gushima nitwereka gukenguruka kuko uravye uko cari kimeze imbere uravye ibibazo byagiye biraca muri kino gihugu turabona ko Imana yahabaye cyane twarabonye ikiganza c'Imana twarabonye kugira neza kwayo ukwiyunga kw'abarundi konyene inzego z'umutekano abarundi ubwabo urabona ko bigaragara by'ukuri ko harimo ikiganza c'Imana arico gituma uko gusenga yadusigaranye ko ni kimwe mwiragiye yadusigaranye ko tuzoguma no kuri tubicira mu ngiro kuko ni ku neza yacu no ku neza y'igihugu cacu jewe ndi umukozi muto asanzwe mu bushikiranganje bw'imigenderanire n'iterambere mu gihugu murazi ko nyakwigendera nyenicubahiro Petero Nkurunziza yahoze arongoye kino gihugu yaje gutwara igihugu cahora mu ntambara igihugu cahora mu ntambara murabizi hari aciye imyaka itari mike igihugu kiri mu ntambara rero igihugu kiri mu ntambara n'imigenderanire ntabari sikirenga gose ariko uko byagiye biragenda uko amahoro n'umutekano byagiye biratsembatara mu gihugu igihugu cyarasubiye kirashingiza icumu mu makungu Ego amakungu arasubira aratwizigira murazi ko ndibuka yararonse n'ubushimwe butari buke arongoye kino gihugu n'ukuri nivyo gukenguruka cyane tubashimira cyane mwaduhaye akanya keza naho tubona yuko hari andi mabanga murimwo ngaha noneho abafatiriye ariko subira mwibutse bitatu nyakwigendera tutazigira tumwibagira tatu na nyamukuru novuga icambere ni gukunda igihugu patriotisme yarifuza ko abarundi bose twaba patriote tugakunda igihugu kandi tukakigwanira mbere tukemera no kugipfira ikigira kabiri ndamwibukira ko nubumwe yunze mu barundi hagati y'amoko atandukanye dufise mu Burundi yaratwungiye ubumwe ikigira gatatu naco no gukunda gusenga mutwibutsa babita bande nitwa Odette Habonimana murakoze cyane naco turi tutagizwe n'Imana naco dufise tutahawe n'Imana Imana ni kugira igihangange uhagarare ku bantu ikugira igihangange ngo uhagararire abantu uwo yari Petero Nkurunziza muri rya misi yabarira gito canje kugira ngo gito c'uwundi cumvireho kwigenekerezo ry'umunani ruheshi mu mwaka wa 2020 niho nyine icubahiro Petero Nkurunziza turiko turibuka uyu munsi yitaba Imana iyi ni inshuro igira gatanu twibuka umunsi mubi ku Burundi no ku bakunzi b'u Burundi umunsi wadutwaye kiremesha umuvyeyi akongera akaba umugabo w'ijunja n'ijambo uwo nyene icubahiro Petero Nkurunziza ni umwe mu bana indwi bangabisha Eustache na Minani Domitira yavukiye Ibuye muri komine Mwumba mu ntara ya Ngozi kwigerekerezo rya 18 Kigarama mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 964 no kuvuga ko yashengeye amaze imyaka y'amavuka 56 amaze imyaka 56 kwisi Petero Nkurunziza yize amashuri y'intango Ibuye ayarangiza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 980 acatandukira amashuri yisumbuye kuri Atene y'Igitega uno munsi yitwa Lycée d'Excellence Musinzira mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 987 niho yarangiza amashuri yisumbuye acayinjira muri kaminuza y'u Burundi mu gisata cigisha ubuhinga bwo kwinonora imitsi n'inkino aho yarangije mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 990 agatahukana indangabumenyi bita licence afise amanota meza bita distinction akirangiza muri kaminuza y'u Burundi Petero Nkurunziza yaciye aja kwigisha icigwa cyo kwinonora imitsi n'inkino ku ishure ryisumbuye Lycée de Muramvya inyuma y'imyaka 2 kaminuza y'u Burundi yaramugomwe imutera iteka ryo kwigisha mu gisata cyo kwinonora imitsi n'inkino mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 994 Petero Nkurunziza yarubatse ubwiwe agubakana n'umupfasoni Denise Bucumi bavyarana abana batanu
abahungu 3 n'abakobwa 2. Kubera ubwicanyi bwadutse muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 995, Petero Nkurunziza yaciye ayanyaga afata inzira igana ku rugamba aja kwifatanya n'abandi guhabuza demokrasi yari yanigiwe mu menshi n'abansi b'u Burundi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 993, aho nyine icubahiro Ndadaye Melchior umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yatowe biciye muri demokrasi yagandaguranwa bunyamaswa n'abamufasha kurongora igihugu hamwe n'abene gihugu injojo ataco bazira. Ku rugamba rwo guhabuza demokrasi, Petero Nkurunziza yaranzwe n'ubutwari n'ubuhizi vyatumye aba mu ndongozi zo hejuru gushikaho yizegwa ngo arongore inama y'abanyagihugu baharanira demokrasi nyakuri CNDD-FDD mu mfunyafunyo y'igifaransa. Kubera umutima w'ubuntu wamuranga muri vyose na hose, abo bari basangiye urugamba bamutazira muhuza kuko yanka karenganyo kandi akaba ariwe bikora ko igihe cyose ibere riyaze. Inyuma y'amasezerano yo guhagarika intambara hagati y'umuhari CNDD-FDD na leta fata kibanza y'ico gihe, Petero Nkurunziza na bagenzi be baciye batahuka muri Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2023. Nkurunziza cashingwa amabanga yo kuba umushikiranganje adasanzwe bita ministre d'Etat mbere yajejwe n'intwaro ibereye. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 kwigerekezo rya 19 Myandagaro, nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaratowe n'abashinga amateka n'abakenguza amateka ngo arongore Burundi mu kiringo c'imyaka 5. Iruhande yo gutsimbataza amahoro n'umutekano, kunywanisha abarundi no gusasagaza intwari ibereye, intwaro nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaranzwe no gukunda Imana n'ibikorwa. Dusenga dukora dusenga cabaye icivugo ngenderwa ko ciwe kuva gishikira amabanga. Mu ngingo nyamukuru zamugize rurangiranwa zikamwongerereza n'igikundiro harimo kwigisha abana bo mu mashuri y'intango ku buntu, ukuvura abana batarenze imyaka 5 ku buntu, ukuvura abakenyezi bibungenze bakongera bakibarukira ku buntu mu mavuriro ya leta, hamwe no kutabuguza ibifungurwa bikenerwa kurusha ibindi mu gihe c'agahubo canke c'amapfa. Ivyo vyatumye abarundi isinzi bamuja inyuma mu kubaka amashure ibihumbi n'ibihumbagiza, amavuriro menshi, inyubakwa indongozi zirangurira hamwe imirimo, ibibuga vy'inkino, amabarabara n'izindi nyubako rusange. Umusesekara w'amahoro n'umutekano mu Burundi vyigaragaje ku ntwaro ya nyene icubahiro Petero Nkurunziza, vyatumye Burundi bufata ingingo yo gusahiriza amakungu mu bikorwa vyo kugarukana amahoro no kuyatsimbataza nko muri Somalia, Haiti, Côte d'Ivoire, Sudani na Centrafrique. Kubera urukundo atigeze ahengeshanya kwereka abarundi, wiyongera ku mutore ubutwari n'ubuhizi bamubonyemwo, baramwitoreye mu mwaka wa 2010, baramuhirira no mu mwaka wa 2015, no wabandanya kubahangaza, kubahagararira no kubateza imbere uko bukeye ko bwije. Yamazirikana ntaryo ko abarundi n'Imana batamugize igihangange ngo ahagarare ngo abahange canke abahagarare ko, ariko nyabona ko kwari kugira abahagararire yongera abahangaze. Haba mu matora ya 2010 canke mu matora ya 2015, basesa ngo yoze ntaco batagize ngo basubize Burundi mu ihumbi, ariko nyine icubahiro Petero Nkurunziza ahagarara rugabo, arahangana nabo, ababera ivuyo ry'igiti kanatsinda yarashigikiwe n'Imana n'abarundi sinzi. Afatiye ku mateka y'igihugu cane cane ku vyagoye Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2010 no mu mwaka w'ibihumbi 2015, Petero Nkurunziza yafashe ingingo yo gutanguza umugambi wo kuzirikana igihugu, gutyo abarundi turiga kandi turamenya amabanga y'igihugu, turamenya iyo tuva n'iyo tuja, turamenya umwongo uhuma n'udahuma. Benshi muri twebwe twigira inama y'intango nshasha. Nyine icubahiro Petero Nkurunziza yari yarihaye ihangiro ryo kunywanisha abarundi ubutagisubira inyuma, abicishije mu kubegeraniriza mu miryango no kuvavanura n'ingendo ishingiye ku moko y'amomekerano. Mu nyigisho n'amajambo yavumereye ntiyibagira guhimiriza abarundi kugaruka ku karanga n'akarangamutima vyaranze ba sokuru, kugendera mu makanda y'intwari n'abahizi, vyose tukabikora duciye bugufi. Ishami rishashaye gushurika ryubaha imizi, guhonyora mu makanda y'inzovu ugakira urume, ukwigenga nikubuza ukwigengesera, ukwiyubaha nikubuza ukwiyubara,
ni imwe mu myibutsa twamwumvanye kenshi. Ikindi kintu gihambaye abarundi bazokwama bibukira ko imboneza kizigenza Petero Nkurunziza ni ishaka rishemeye ryo gusubiza Burundi iteka ry'igihugu citunze kandi citunganiriza, igihugu c'abantu bataremewe gufashwa ariko nyabona baremewe gufashanya n'ayandi makungu. Mu igabane cyo gutsimbataza intayo kwikukira naho kwibagira uguhagarara rugabo kw'imboneza kizigenza Nkurunziza, aho yavuga ati Burundi ni igihugu c'abarundi ntawe uzobukunda kurusha benebwo. Yongera ati abasuma barahawe ikaze, abasuma nabo turabiyamirije. Ivyiza vyaranze imboneza kizigenza Petero Nkurunziza si ivyo kuyaga umunsi umwe. Ico ntorangiza nibukije nuko yari yariyeguriye Imana ayigira igitero n'icitabirizo mu buzima bwiwe. Iyo Mana ya Nkurunziza ariyo Mana y'abarundi ntawayiyegetse ko ngo imutetereze. Nuko rero ya Mana imuherezo ryiza kuwa 8 Ruheshi mu mwaka wa 2020, maze umubiri wiwe uruhukira muri inganzo tugandagaje iruhande, umushaha wiwe nawo uhanze imishaha izindi mfura z'u Burundi. Dukundire rero nyakubahwa mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi waserukiye nyiricubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku izina ry'abarundi bose abaraha n'abarahandi, mutera iteka imboneza kizigenza mu gushira urugori rw'amashurwe kuri inganzo. Urakoze, Imana ibahezagiye. Ego TV, umunezero wacu kuri twese.